bakunzi ba CANAAN TV, numunezero kandi gusura guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira reka dusenge. Ndaje imbere yawe mwami Imana ndirimba ishimwe ryawe. Ndaje imbere yawe mwami Imana ntazira izina ryawe. Mana umutima wanje wuzuye amashimwe kuko ibyo dukorera buri munsi mwami Imana ni byiza gusa kuko we nta na rimwe haleluya utagereye neza bagukunda kuko waranabivuze yuko ukunda bagukunda kandi abakurondera ubudahumeka bakubona. Ese cyo abantu bose bakagira inyota yo kugendana nawe. Ese cyo abantu bose bakagira inyota kugendera mu byagezwe byawe kugira ngo twibonera amahoro n'umugisha wawe. Uragaheza rigwama icyubahiro cyose gikomeze kuri cyawe n'izina ry'umwami wanje Yesu Kristo senze gutyo amen amen. Ijambo rero Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ijambo rivuga ngo twige gutandukana n'ibibi kugira ngo tubone kugendera mu mugisha wacu. Haleluya. Nukuri kenshi abantu b'Imana turahusha umugisha Imana ikatuba kure kubera abo tugendana ibyo twifatanya nabyo Imana igatuma idashobora kugaragara mu buzima bwacu. Haleluya. N'ibyo yatuvuze ko tugateba kubyinjiramwo kubera ama connection abantu twiconnecta nabo. Haleluya. Reka rero dusome ijambo ry'Imana mu itanguriro igice ni cya 13 turasoma kuva ku murongo 8 dushikane ku 11. Aburahamu abarira Loti ati ndakwinginze ntihazobe ugutongana hagati yanje nawe no hagati y'abungere banje nabawe kuko tuvukana. Erega igihugu cyose kiri imbere yawe. Ndakwinginze ngo dutandukane habeho ikirere kinini hagati yacu. Niwahitamo kuja ibubamfu nanje ndaja iburyo. Niwaja iburyo ndaja ibubamfu. Loti yunamura amaso yitegereza ikiyaya cyose cyo kuri Yorodani abona ko hari ibidengeri by'amazi hose. Uhoraho atararandura Isodomu n'Igomora. Ico kiyaya cyari kimeze nka ryatongo ry'Uhoraho canke nk'igihugu cya Egiputa ugiye werekeye Isowari. Nuko Loti ahitamo ico kiyaya cyose cyo kuri Yorodani aragenda aja mu buseruko. Uko niko batandukanye. Amen. Urumva ugiye ugasoma ngaha ku gice c'15 naho wosoma naho wosoma umutwe w'ijambo handitse ngo Imana yongera gusezeranira Aburahamu igihugu c'i Kanani ngo hanyuma y'ijambo ry'Uhoraho riza kuri Aburahamu nkuko nko mwiyerekwa riti Aburahamu ntacutinya ni jewe nkinzo yawe uzohabwa impera ikomeye cyane. Urumva amaze gutandukana na Loti Imana yongera kumuha isezerano. Imana yongera kuvugana na basubira kumva ijwi ry'Imana. Nagira ndakubwire muntu w'Imana ko wewe ushobora kubloka umugisha Imana yaguteguriye kubera abantu mugendana nabo. Haleluya. Imana ikanuma, Imana ikaba kure yawe kubera abo mugendana Imana idashobora kwivanga. Haleluya. Idashobora kwivanga nawe kubera abo muri kumwe. Urumva Imana iraraba iti uyu mugabo Aburahamu yarakiriye Aburahamu aravuga ati hari isezerano riri kuri we. None hamwe n'uyu muntu bari kumwe yitwa Loti ntivyokunda ko nshitse isezerano ari mu kivange kimeze gutyo. Haleluya. Ati ntivyokunda. Itereza iki? Itereza kutumvikana hagati y'abungere. Abungere babo batangura kugira iki? Batangura gushwana. Ariko wari umugambi w'Imana kugira ngo Aburahamu ashobore kwitandukanya na Loti Imana ibone gukorana n'umusabyi wayo atayi n'intambamye nimwe iri hagati yiwe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Wabungere batangura kugira iki? Gushwana. Aburahamu aravuga ati ibintu birakomeye. Jewe hako shwanana n'umuhungu wacu Loti. Oya, ati no. Reka dutandukane. Haleluya. Ati reka tugira iki? Reka dutandukane. Acaramuhamagara ati umuhungu wacu Loti, urabona ibibazo bihari. Urabona abungere batanguye gushwana. Ubutunzi bwacu bwabaye bwinshi. Atari ko Imana yadugiriye neza. Wewe nurabe ikibanza wifuza ucagure wewe ubwa mbere. Ikibanza wifuza kubamo abarisha ugenda wibereye.
tugenda cagura uwanyu. Haleluya. Urumva umugabo w'Imana yarazi neza ko ahaja hose ic'Imana yamuvuze ko kirinda kumukurikirana. Haleluya. Haleluya. Aburahamu aramubwira ati cagura, nawe arabisha amaso abona ibyo. Kenshi ibintu bikayangana abantu b'Imana biradukanga cyane. Ngo abona ahantu hari ikiyaya ciza kirimwo amasoko amariba ari ahantu hose. Ngo aravuga ati jewe hajya niho ncaguye. Uwundi ati n'amahoro cyane, nawe ngo yigira mu misozi. Haleluya. Haleluya. Yigira mu misozi. Sinshaka kuvuga ibyabaye mu nyuma mu gucagura nabi, ariko ndagomba kuvuga ngo kwitandukanya abantu b'Imana. Twitandukanye, najerekanishire twitandukanye n'ikintu cyose kidukura hehe, kidukura mu mugambi w'Imana. Turashobora gutebya amasezerano, turatumya tuzimya ijwi ry'Imana mu buzima bwacu, kubwabo tugendana, kubwabo twikonekta nabo. Idekonekte n'abantu bose bakujyana mu bintu bipfuye. Haleluya. Haleluya. Ukabona umuntu agendana n'abantu bavuga nabi, nawe iyo ngeso yo kuvuga nabi zo yandura. Ugendana n'abantu basingeso mbi, izo ngeso byanka byakunda uteza kuzandura. Ngumbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe. Haleluya. Abo mugendana usa nabo. Utandukanye n'abantu mutari mu mpwemu imwe. Nkunda kubivuga. Umuntu kamubwira uti niba bakijwe akavuga ati vana n'abajya abantu kuko urabona ingeso bafise wewe, ngo yanga urumva ngo sinohe bagenzi banje sinohe biki. Umbe nkubwire, utararonka imbaraga zo kubahindura bo barakuhindura bakujyane mu byabo. Ariko igihe cyose utarakomera ngo ushobore guhagarara ushingira intaho umwami wawe, itandukanye ubone kugendera mu mugisha w'Imana, ubone kuvugana n'Imana, ubone kuba inkoramutima y'Imana. Haleluya. Aburahamu ngo amaze gutandukana na Loti, Imana isubira kuvugana nawe. Mugabo ico gihe cyose Imana nta namwe igeze isubira kuvugana na Aburahamu. Ntiyigeze. Ariko yakize gutandukana nayo, Imana isubira kumusezeranira. Haleluya. Haleluya. Imana isubira kumusezeranira. Imana isubira kuvugana nawe, Imana isubira kugendana nawe. Rero nawe muntu w'Imana uyu munsi subira wicare wiyumvire. Mbega abagenzi banje bameze gute? Mbega ingeso zawo zimeze gute? Mbega zirahimbara Imana? Canke zirahimbara n'abantu? Mbega murazi ko icyaha cyose burya gikorerwa ahantu hihishije. Kenshi niyo umuntu atumye n'urutoke ku cyaha cyawe urababara. Warabonye umuntu bariko bavuga ibyiza ko arababara? Nta numwe ntashobora kubabara. Ariko iyo bavuze ingeso yawe itari nziza, umenga bakojeje agati mu nzuki, ucuhaguruka nk'ibinyamushinya kubera bakoze ku kantu kawe katariko. Rero ndagutera intege nkubwira ngo itandukanye na Loti kugira ngo Imana isubire kuvugana nawe. Itandukanye na Loti kugira ngo ushobore kugira iki, ushobore kwinjira mu mugisha wawe. Rero Imana yo mwijuru ibantera umugisha. Mana y'imbabazi n'urukundo, umutima wanje uragushima, umutima wanje uragukunda kuko uri umwizigirwa. Udukebura buri munsi kandi ibi byose bikora kubera urukundo dukunda n'imbabazi nyinshi dufitiye. None hezagira abantu bose bazokumvira ijambo, abazimi bazimuruke bahindukire bemere kurongorwa nawe no kugendana nawe muri byose. Mana ndagushimiye kandi ndakunina haje icubahiro cyose gikomeze kuba icawe mu izina rya Kristo Yesu umwami wanje. Senze nizeye kubyumvise. Amen. Mwarahezagiwe, ngira umunsi mwiza.